abene igihugu bari ku murindi, natwe nk'indongozi bashyize imbere nk'itara tuborohereze ibintu tubikore ku mwanya wabyo, tubinyarutse ntibazokwicuze icyo badushiriye imbere. Umwana arezwe ni umutahe ku gihugu, utarezwe n'akaga. Byagiye biribonekeza hose, ngira ngo no mu ndirimbo urazi yuko iyo umuntu yitwaye neza ari ndongozi, abene igihugu baramuririmba bati umugongo wahetse naka uragahoraho, kubera bari umuco, kubera bari abafitiye akamaro. Hariho rero iyo dusamaye aho dusanga tutareza abana, tugasanga tuvyariye igihugu abasuma, tukavyariye igihugu abanywarumogi, abantu batera akajagari mu gihugu, igihugu gaca gipfa kikabura iyo kija, kikabura imboneza. Murumva rero ni uruhara rukomeye, umwe wese ategereza gushiramo umutahe. Nta mpembo zirimwo, ni gukorera ubushake. Tugiye mu mbona kazoza igihugu giteye imbere, dusaba gutegura n'abana bacu kuko nibazoba bakomeye mu misi iza. Irebe FM, iradiyo yacu, Irebe FM, umunezero wacu, Irebe FM, Irebe FM, megahertz 91.4. Kuri uyu munsi mwiza wa gatanu 2013 Ntwarante, turi ngaha iseminari nkuru mw'ikoraniro twatunganije Karishabwenge ku bakinyarugamba mu gihe buca duhimbaza umunsi mukuru wahariwe umukinyarugamba umugambi wacu mwiza wa CNDD-FDD. Dushimire rero Imana mushobora byose yadushoboje gushika ngaha turi bazima, tukava mu mihingo yose. Uyu munsi mwiza ushitse igihugu gitekanye mu mihingo yose, mu mitumba n'amakartier 344, amazone yose 151, amakomine n'intara, igihugu cyose kimeze neza. Twikomera amashi. Ibi rero bagumyabanga turimwo ntibyizanye, byararondewe, kandi namwe abakinyarugamba mwarabishyizemo uruhara rukomeye. Bikomera amashi. Mu nkundire twakire ku buryo bw'umwihariko nyen'icyubahiro Mama Burundi yahaye agaciro kadasanzwe iri koraniro, agahagarika ibindi bikorwa, agashima kwiza kwifatanya n'abakinyarugamba bagenzi we, nawe nyine tumwakiza amashimeshi. Iri koraniro Karishabwenge rije gushimangira urukurikirane rw'inyigisho zidasanzwe twatanguje mu kwezi kwa Munyonyo, zikaburira abakinyarugamba b'imboneza kwivyukiranya bagatahura uruhara rwabo mu kurera Uburundi, mu kuba akarorero keza no mu guhindura iki gihugu Imana yaragije umugambi wacu mwiza wa CNDD-FDD. Iri koraniro Karishabwenge ribaye kandi mu gihe buca duhimbaza umunsi mukuru wahariwe umukinyarugamba, umunsi wo kwibukanya uruhara ntangere umukinyarugamba mu kubaka Burundi, mu kuburamurira abagabo n'abakenyezi bijunja n'ijambo bazotuma igihugu cacu kitazimangana muri kazoza. Icivugo kiba giti bakinyarugamba turere Burundi, turamurire abahizi mu gukunda igihugu no mu iterambere. Igihugu bamwe bangagizwe n'ingo zikomeye zituma igihugu gikomera. Twaratanguje inyigisho ku bazodufasha muri ico gikorwa cyo guhimiriza gushika mu rugo. Hari abakinyarugamba imboneza 100 rwego rw'igihugu, ubu naho twatugeze mu makomine imboneza 100 z'abakinyarugamba,
tukaba tugiye gutangura uburuhuko bwo muri Pasika, abandi bakirarugamba ijana mikomine yose, hama tumanuke no mu mazone kugira turonke abaza kwicarana na bagenzi bacu mu mitumba yose kugira dutegure urugo rukomeye, turerere ca gihugu cacu ciza c'u Burundi kigiye mu mbona kazoza. Umwana arezwe ni umutahe ku gihugu, utarezwe nakaga. Byagiye biribonekeza hose, ngira ngo no mu ndirimbo urazi yuko iyo umuntu yitwaye neza ari ndongozi, abene igihugu baramuririmba bati umugongo wahetse naka uragahoraho, kubera bari umuco, kubera bari abafitiye akamaro. Hariho rero iyo dusamaye aho dusanga tutareza abana, tugasanga tuvyariye igihugu abasuma, tukavyariye igihugu abantu barumogi, abantu batera akajagari mu gihugu, igihugu gaca gipfa kikabura iyo kija, kikabura imbonezi. Murumva rero ni uruhara rukomeye, umwe wese ategereza gushiramo umutahe. Nta mpembo zirimwo, ni gukorera ubushake. Tugiye mu mbona kazoza igihugu giteye imbere, dusaba gutegura n'abana bacu kuko nibazoba bakomeye mu misi iza. Turabwiye yuko umwana afise imyaka 10 ubu azoba afise imyaka irenga 45 2060. Niwe azoba yicaye, niwe azoba bicaye ngaho imbere aha mwicaye, niwe azoba abacamanza bakuru b'igihugu, niwe azoba ari intwazanga nkuru mu gisirikare, niwe azoba arashinga amateka n'abakozi b'amateka, niwe azoba arashikiranganje, niwe azoba ari bwambura amatari bamustani, niwe azovamwo indongozi z'umugambi. Murumva abo bantu tabateguye kare, ejo naho tuzoba tugiye tugategura babandi batacu banezwe, ibyo tuzokubaka bazobisambura kubera tuzobagize. Ni uruhara rw'umwe wese. Turashima uyu munsi tuze kwicara, hanyuma muvyo twiyemeza. Siniko ndagira influence mugabo nagomba yuko umwe wese muvyo twiyemeza abigiramwo uruhara kuzobishira mu ngiro. Amanama araba, amaseminari araba, abantu bakavuga bakiyemeza, hagahera n'imyaka 5 bakagaruka bagasanga bimeze kwa kundi, kuko bose bace bataha, umwe wese acaca atahanye. Tuze kwiyemeza iki gihugu imitumbi 340 n'amazone 151. Ese twubona hariho imigwi y'abantu tugiti twebwe tugiye kwibera irya zone tuyihindure. Abene igihugu bariteguye kwakira umuco uvi wanyu. Mukurangiza rero twabo dushimire umwe wese mu bitavye ibikoraniro nkarisha bwenge. Ikora ryatunganije n'umugambi kandi yatunze neza. Dushimire comité d'organisation yabipanze. Mu biganiro tuze guhanahana ivyumviro bizufasha na twebwe turi ku rugendo, turiko turagendera amakomine, tugeze ku makomine 28 kuri 42, dusigaje amakomine 18. Itariki 11 ndamukiza turangije. Mugabo kandi duce tongera twahure babandi nabo bamanuke mu mitumba kugira ngo tunyarutse duhindure ibintu. Dusaba aha turi ndongozi twese, abantu iyo bariko barakora ibintu babinyarutse, abene igihugu bari ku murindi ukomeye, bazohava badusiga bicuze ico badushiriye imbere. Umuze ugafata neza, abene igihugu bari ku murindi, natwe nk'indongozi bashitse imbere nk'itara, tuborohereze ibintu tubikore ku mwanya wabyo, tubinyarutse, ntibazokwicuze ico badushiriye imbere. Imana ihezagire Uburundi n'abarundi, umuhari wacu w'akirarugamba ukomere, abakirarugamba bijunja n'ijambo bazohindura iki gihugu, tushike ku gihugu ciza cifashe mu 2040 giteye imbere mu 2060. Imana bahezagire, tugire sendefidete. Irebe FM, iradiyo yacu, Irebe FM, umunezero wacu, Irebe FM, Irebe FM, megahertz 91.4.